Sandra, ikintu nyamukuru naguhamagariye ngaha jewe cyanteye amakenga kandi kimbabaza ndaciyumviriye kubera iki ujya muhungu ku munsi w'ikiriyo cy'umwana wa Adia yarira cyane nk'uko umengo hapfuye umutima wiwe. Ibyo bintu jewe byaranteye amakenga kandi si jeje nyene n'abari bari hajya bose ku kiriyo, baba ba papa baba ba mama yaba imisore zaba inkumi bose baraguye mu gahundwe. Urashobora kuma umuco w'ibi bintu w'ikintu cyatumye ujya muhungu asara akambara urwaga? Urumva ni kuri we bisanzwe ntugire ubwoba ujyaye niki ujya muhungu nta na kibahuriye kujya mu bisanzwe bariganye na Adia bariganye yari umugenzi sinibaza ko bibaye na kimwe. Urumva umuntu mwiganye umugenzi nyene ujya mu ishuri rizima yigana n'uyu muntu nta wundi oya urumva yega ushobora kugira abagenzi ishuri ryose ariko urumva kanatsinda urumva uko bimeze ujya ari umugenzi wiwe hama kandi ujya n'umupedi sa uri mukuri ibyo uri kurambarira urumva ujya n'umupedi amagacarira kujya urumva urazi umuntu iyo mwabaye abagenzi agize ikibazo muba mugisangiye. Je nibaza yuko we bari ivyo byatumye rira cane n'ahandi nta kindi kuri nta bahuriye nta kimwe cihishije inyuma nigire kubwiye sino guhenda ujye n'umupedi nta na kimwe bahuriye none ko yateye abantu amakenga kuri rukundo niko je rona barakuranye barigiye guhera mu windwi gushikara heza ujye ubafite n'ubugenzi bw'imyaka myinshi. Rero urumva hajya agize ikibazo cyo kubura umwana yategeza kubabara nk'umwana wiwe. Ntakubeshe na musazanje Miraje ntiyarize cyane nko kujya muhungu yarize. Ni kuri amakenga nahere shira amakenga shira amazinda n'amahoro ujya muhungu nta na kindi kintu ahuriyeko kandi urumva umupede wahuriyeko no kuri undemesheje ukabubizi ibyo ugiye ko ufitiye ubuhamya nta kibazo reka ndeme mugabo ntakubesheje naye numva ku mutima wanje oya nukuri wumva amahoro hari iki ngaha hagati ya Adia n'ujya muhungu kubujarira gutyo oya nukuri wumva amahoro nta na kimwe nukuri bakubwira ati bajya abagabo urazi ko tutajya no ku maziko mugabo abagabo bavuze ati bagiye ku maziko ujya muhungu yahaze kwita mumva ngabari we bahamba imbere yo kubashiramo umwana. Urumva icyo kintu kweli yarabaye ko yarabaye gose ni kintu nase umwana ari umwe kwijana yo kugira ngo ashake kwita mumva hajya ababaye n'ujya bababaye byo mugenzi we gose ahubwo ashira abaye gose sawa nta kibazo urakoze kuma inkuru kuma umuco w'ibintu ingene bimeze karibu kandi muhira sinzi ko wofati oya ahubwo reka ngene nyaruke mu bisanzwe navuye muhira ntatunganije ibyo muhira neza ngo sige n'ababyeyi ibyo bakora ko navuga ati kwera wambwiye ngo nyaruke cyane asha nenda gushashaye kuri sino reka kwitaba sawa murakoze karibu kandi mu rugo kandi abarezi imitwe y'inzuzu wait she nukuri kw'Imana umbabarire nukuri nanje si jewe nukuri kw'Imana urabona ko hari wambwiye kugira ngo ndabihe Farhana nasanze kaya gahungu kanje kitayemo nukuri funga ziba nimba ari imitwe watanguye kugira nimba watanguye kumukunda ugahita kwinyishira umwana ngo bimbwira neza umuti ntabwo ahenda gusiguriye neza uyu kugoma kwica Farhana sivyo sinumwe n'umwana wanje yabigiriyemo wari he kugira ngo ucunge umwana Numviriza ndakubwira ikintu kimwe urabona nagerageje no kuri kw'Imana aho intebe nyene Farhana akunda kwicara misi yose yicara ku ntebe imwe iyo ntebe niho nagerageje gushira nukuri kaya gahungu sinzi ukuntu kavyitayemo nagiye gusanga nukuri kw'Imana umwana yarambije nukuri urazi ko ntokwica umwana wo wanje nawe twavyaranye umwana wo wanje Karimu wanje n'igisabo nagusavye kugira ngo nanje numve ko nagira umutima utuje sivyo numve neza yuko ukinkunda ariko uno munsi uramutanze aragiye byose no kubera ubujuju bwawe byose no kubera kutamwitaho kwawe umbabarire gose nukuri
nta kindi kinzanye nje gusaba ikigongo n'ukuri kw'Imana hadi ndibaza ko na je mbabaye kandi mbabaye umutima cyane gose ko nambuze umwana wanje ndagusabye unyumve sivyo igi ari gift wampaye kubwo urukundo rwacu sivyo ariko twanayibuze kohera ukuyanjanjwa ko kwawe hariya nta numwe agukunda wewe vyakunaniye gucunga umwana wacu naguhaye umuti ndakubwira ati uyu uri hajya kugafara hano ntihari kubwo umwana w'iwanje ntihari kubigiramo ndagusabye umbabarire ndagusabye umbabarire kubera ko amahera mfise nta jambo mfise ndakwinginze ubukene bwanje n'ingabirano zanye zipfuye ubusa ndakwinginze umbabarire ndagusabye umbabarire kwe nuko nonzo gukoze kubera ko amahera mfise nta jambo mfise ingabirano zanye zose mfise zipfuye ubusa n'umwana wanje cy'umunya huko ariko reka ndakubwira nawe wadekonye kandi wakoze ibintu bitari wewe kuzajya ukiriye ukarira nkagujya ni ndafise amaraso nkayiwe wahage urazi ko nk'ubu yuko hari abantu bamaze kutumenya yuko je nawe rero twavyanje mwana urabizi urazi ko hari abantu benshi bamaze kutugira ko amakenga kubera bijye bintu werekanye sibyo kirazira kurira nkagujya aho bigeze uno munsi babihinyura bareka ntacyo bintwaye n'umwana wanje yaragiye ubu tugiye guhindura umukenyero aranyumva tugiye guhindura umukenyero ugira kwijambo mvuze hahindutse nk'akantu na kamwe uhibatswa wewe ndavyemeye hari ikintu ngoma nibagira kukubaza none ko Farana ubu yagiye atakiri ngaha uzoca unyandika ku matungo yawe ubu turi twenyene nta wundi mugore ufise ni jewe Bakete nagenda ko nabyiyumvira gusa ubu no kwiyangana gato kubera yuko umwavoka wanje azabikurikirana si hari nari mu Burundi yari i Burayi ari ibintu yagiye gukora hariya ariko niyagaruka ndibaza yuko bizoca bigenda neza none basi azoza ryari sindamenye neza hirya no navuga no kuri telefone yacyambwira yuko ataramenya neza igihe azozira yego ariko twizere yuko vuba agiye kuza hano tugenda tubikora sha umuntu wawe ndumva kazoteba ntazoza kare none ce mbona worondera uwundi ko azohava ateba nzirikana ko bavuga ari benshi ega hari abavoka benshi nyene nta mpamvu yo kurindira ari Buraya kandi buzuye ndazi yuko bahari kandi buzuye ariko jewe umwizigirwa wanje n'uyu nyene jewe azi ibintu byanje byose bazi gahunda zanje zose ibyo muzi n'ibyo mutazi byose arabizi rero niwe abazi ibintu byanje byose ibikoreka rero bandanye wihangana nyaza gusa kwemereye yuko tuje tubikora sa mugabo kweri je ndumva kweri uzangira ntazoza vuba kweri kuri kwiyumvira ko atazoza vuba izere nagiye buri masita byishimira kubona turi kumwe abana reka ndabyizere reka mbandanye dukorwa hari indani ndagarutse sawa N'uracyari kuvyiyumvira n'uracyari kuriyumvira reka kwiyumvira mwana wanje gira umunezero ubu utagutangura ubuzima bushasha kandi ndazi neza yuko ugiye kuba neza
ugiye kumererwa neza, nteko udufungurwa ufungure muhera bamvuye kutuzana, ufungure tuje mu nda, tuje mu nda urabe yuko mu misiza vuba hadatevye ko ibi byose utazovyibagira ndakurahiye. Erega burya ibyo ugira byose ntiwibagire yuko wibungenze. Erega n'imbanyi burya iratuma ibintu bihinduka mu mubiri. Wowe urazi mwumva imyaka wambwiye wari umaze ikaba Imana ikwibutse, ahubwo wari kuca wishima kuko iyo yakoze bijya n'ibindi izobikora, wari guca wishima ukagira umunezero. Kandi ndabyizeye cyane, ariko nari kwishima cyane ndi kumwe n'umugabo wanje, ikintu twarindiriye imyaka 10 yose ngiye kukibona ubu ndinje nyene n'umwana sinzi ko azobona se. Uba nyene ibyugira n'ibyo bubura, ariko naho bimeze gute ndashima Imana ko ebana umwana nari mubiranye igishika imyaka myinshi cyane. Ndanakubwira Imana ko yarinzi guhezagira ikaguha uwo mwana, ikaguha imbari n'umwana izomuguha n'umugabo azuka kubona ufite iyo mbari hanyuma ukava mu rugo. Burya Imana sikijuju, Imana niyo yabonye burya ibona ibiri imbere kurusha twebwe abana b'abantu. Kandi burya ivyiza biva mu bibi. Burya twebwe abana b'abantu bijya tubona ko ari bibi, hari ibyiza biba byinyegeje biba birindiriye guhishuka. Rero rema mu mutima ubu n'umugabo azogaruka. Mbe burya ko wagiye muri iyo ntambara ingana gutyo, yuba wari ufise iyo mbani iyo bari bamaze kubimenya, yumva yuko byari kuba ibindi bintu atagapfa ntagakira. Nicyo gituma Imana yabirenganuye uko, ariko wizere ndazi neza yuko n'umufasha wawe azoza, kandi azoza ntazoheba amaraso yiwe. Baraciye umugani ngo damu ni nzito kuri komaji, niko mpora numva babicyaba abazi Igiswahili. None amaraso yiwe ntazoyayo, azomuzoza nayo nyamaraso nawe umufasha wawe nayo nyene muzoza usanga araje arakurondera. Kandi ndare nyuramizi byose nguri ubusa. Urakoze kumbesha mutse wanje n'uguhezagera. Rero mu gikoni sino kugora urukukirusha, ngiye mu gikoni ngiye kurondera utundi dufungurwa, hanyuma rero ushishikare kurema, ushishikare kwisengera Imana yawe mu mutima. Ngiye kurondera ukufungura mwana, urabe yuko utororokana yewe Mana urakoze cyane, umubyeyi w'intungane, umubyeyi mwiza, umunyamahoro, ariko urandemesha akandemesha umutima akamfasha. Mumezagirire Mana. Habaye iki? Habaye iki? Habaye iki? Mbwira ibyo ari byo. Habaye iki? Imisenyi myinshi mu maso. Imisenyi mu maso? Bigenze gute? Bigenze gute ntumbona? Raba ngaha mu kiganza wanjye. Olha!
mabuja. Ongeza mabuja. Mabuja. Yo. Mabuja. Amakarambira sabane telefone abira. Yo, boss. Yo. Injira ino. Ikajya mu hano. Mabuja. Amakarambira sabane. Mabuja amakarambira. Ikajya kwa telefone. Yo posue. Oh,